hama nk'uyo ushaka nk'umukobwa bafite amahera ngaha afite kuri konti amahera ngani 500 millions 500 millions kabisa nuco nyandikira kuri konti yanje ya Instagram canke Twitter na Facebook 500 millions kwicundondera page. Shalom ndabaramukije mwese bakunze ba Albi TV. Uyu ni wa mwanya mwiza twama tubanezeza twama tubazanira ibishasha. Uyu munsi turi ahantu bita mu Ngagara twaje gusura umuririmbyi araza kwivuga wenyine nta byinshi tumuvugaho kimwe gusa nuko mwama muturaba mukurikirana ivyacu mukundi ivy'iwacu hama muje kugira ama subscribe mugira ama like mugira ama comment hama muje kugira na partage ni waronka link ucuyirungikira abandi kugira twese tuzokoma dukorera hamwe tuzokoma dufashanya muri byose. Rero reka tuyage nawe muze kumviriza ivyo tuza gukora muze kuraba mu ntango kugeza mu mpera turabayegereje muze kubana natwe reka twidondore hama muze kumva ivyo tuza kuyaga. Ni sawa meze neza go hama ni nko muhira ngani ho muhira oduheza adresse neza kubera benshi ntibabizi twavuze mu Ngagara ntituzi namba ari byo ni mu Ngagara quartier sinshimye kuyivuga kumva zitandukanye. Hama idondora abantu abenshi ntibakuzi. Cheni nitwa Pechie B Nation ngiye zina nkoresha kuri YouTube na Instagram na Facebook na Twitter. Ndumuririmbyi w'umurundi. Uvuze ati zina Pechie B Nation. B Nation. Pechie ni zina ry'abavyeyi bakwise canke ni zina aya si zina ry'abavyeyi na fete nitwa Pacifique nishima bwamuhira banyita Pasi. Rero umwana muto kera ntiyarazi kuvuga Pasi yavuga Pechie. Na rero Pechie ryaciye riva mu bisanzwe ni Pacifique. Cheni nitwa Pacifique nishima. Hama Pacifique abantu benshi bakuze nyine kuri Pechie. Umuririmbyi watanguye ryari 2012. watanguye 2012 kuririmba. Okwibuka date kuno vyatanguye kugira utangure umuririmbyi? Hapi nta date no kwibuka. Hapi gusa nahereye muri groupe imyaka igendera irahita kugeza aho ntangura carrière solo yiwanje. Indirimbo yawe ya mbere wayisohoye ryari? Yiwanje carrière solo nayisohoye 2012 non 14. Mu gutangura mwatangiranye na kuririmba nyene twari batatu twari abangu batatu umwe yitwa Fleury uwundi Itusa. Hama uramaze gusohora indirimbo zingahe kuri uyu munsi twatanguye 2012 ubu umaze gusohora indirimbo zingahe? Namaze gusohora indirimbo novuga indwi. Mugabo standatu nizo ziri kuri YouTube channel yiwanje ya Pechie B Nation. Mu gutangura kuririmba abo mwatanguranye n'ubu muracari ko? Turacafitanye ubucuti turavugana bamwe bose baracakora umuziki. Yego. Hama indirimbo zawe mu muziki bihagaze gute? Wawe uragenda gute? uragenda neza mugabo pana neza ikirenga. Uravye nko ku buryo sikirenga usanga dufise dukonsoma amafaranga mugabo ntiyinjire kujya twaya consome. Hama mu gutangura kuririmba niki kintu cakugoye cyane kuri ubu ushobora kuvuga ati ikintu cangoye maze kukiva ko ngeze kuri iki kintu? Ama media ama radio kubera kera ama TV online nkaya ntiyari bwabe menshi usanga twese abaririmbyi twirukira ku ba journaliste bo ku ma radio. Rero donc tugitangura ntitwaronka gose uburyo bwo dushikana ku donc indirimbo zacu zize ziravuzwa kuri ayo ma radio. Asanga arico kintu catuzibira cyane kugira tubandanye dukora umuziki wacu neza. Hama atari uburirimbyi hari akandi kazi wabugira ukora? Wapi? Akazi kawe no buririmbyi? No buririmbyi niko kazi. Hama kuri uyu munsi uri kurapanga iki mu muziki wawe? Imigambi ni myinshi sinoyivuga. Mugabo nibaza ko ari imigambi yo guteza imbere igihugu cyacu biciye mu muziki. Hama ubu urifuza uramaze kurimbana nabe baririmbyi tozi ngaha mu Burundi?
ndamaze kuja mu concert ndamaze kuririmbana n'abaririmbyi ko ndazi ko abaririmbyi bamagira communication n'abandi uzi nk'abantu bari hejuru yiwawe ugashaka yuko muririmbana hari umuririmbyi wo ngaha umaze kuririmbana nawe ari hejuru tumaze ko oya na muririmbyi no akenshi ndakunze kwikorana indirimbo abantu barashaka kwibaza izo ndirimbo wamuzisohorera he mu studio atandukanye cende umuntu asorera mu studio atandukanye rero sinovuga ngo ni studio nsoreramo yonyene oya aha muramaze gusorera muri Batubo indirimbo yiwawe oya wapi kubera ko tuzi ko ari abaririmbyi benshi birukankiramo kuri uyu munsi wowe ukaba ufite indirimbo indwi utarajana muri Band Boy no kubera oya simba tuce tuja muri Band Boy afe turi umuririmbyi aravuga ati kino gihe nkeneye gusohora indirimbo iri muri style nki rero jewe nka je nivuze ama style nkoresha muri Band Boy donc sinumva ko bo yankorera nkuko jewe mba ndabishaka bwawe ntibivuze ko muri Band Boy badakora imiziki myiza uramaze gusohora ama video ndafite ama video 5 wesore hehe ninde mu producer wawe gukora indirimbo dushobora natwe kuja kumurondera nk'abaririmbyi benshi bashaka kuvuga ati ndafite mu producer ayamangirira neza ibintu n'abandi bakaja kumuraba twa Oli Black akenshi nkunze kubakoresha ari babiri Oli Black na Bed Best umwe aragira filmage undi akagira montage abantu mwaba muririmbana mu video kuri uyu munsi muriko murategura iki muri indirimbo ufise gusohora sinzi banumvisha bavuga ngo hari indirimbo nyinshi ufise ushaka gusohora uzitubarira nizinga oya sinozivuga urikura zipangira iki wasi uvuga ati ajya ama video nakoze ya mbere sinibaze yuko yangejeje kuco nshaka kuri uyu munsi aje ameze gute novuga ko video meruse gusohora cyangwa indirimbo meruse gusohora ikibanza donc zimaze kunshikana ko ndagishima nubwo atari kirenga mugabo nibaza ko boguma hafi y'ama konte yanje ya Pechie B Nation tekeshize kwigikorwa bagume badushigikira hama uri umuririmbyi turashaka yuko turirimbira basi nk'indirimbo nka 5 sinzi kugira abantu ni concert sinyisho umuririmbyi indirimbo star mu kiganiro abaririmbyi n'abantu usanga bakunda kuririmba meme nibo bavuga ati iri guri karirimba n'impano yiwawe mwanya rero bavuze ati indirimbo 5 ku muririmbyi sinyisho ashaka turirimbira twumviriza ibikorwa by'iwawe kuno bihagaze nitwa Nishimwe navutse nkigijwe Oyibambe navukiye mu muryango kijijwe navukiye muhira mu ijoro izuba ryahise byagwa n'abavyeyi niyibizi misacrise naronse byinshi bikenewe kanacu nari mbuze ingeso nziza bakuru manje baranyigishije gucika ikinani niyo membo nabasubije inkuru yanje hera ngaha ntezo gutwi nyumvirize 2011 niho natangura amashure yisumbuye niga hitwa mu Ngala ishure ryari rifise ababebi beza benshi no witwa Kabudesiya yari hindura simyaka y'ubuya bagidukwegera muri byinshi udakoze ibyo bakora bakubona nk'umu crazy muri gare wiyitanye tag nawe witwa Breeze ukundanye na Pechie nawe warondera sisi mudu y'abastomira hinduka nja mu bindi ntangura kunywa ifege kanje nama widi twirirwa dukahota skuru bakatubura turi kwishinura twibebere kwa mama mula haheze imisi mike ca ndaheba ishure yayo ndirimbo yitwa Cancer isanga kuri YouTube manje ndibaza yaririmbye ubuzima wabaye murashaka tubarira ubuzima bwawe uko bitagenze kubera waririmbye iyo ndirimbo bose ubuzima nabayemo exactement mugabo n'ubuzima nagiye ndahura nabwo naboneye kuba banyeshuri twiganye mu kibano novuga reko atari bwo buzima no narabayemo nace ndabushira mu nyigisho kugira ushobore gufasha abantu bagiye batandukanye bugwaruka ama Pacifique wize he nize mu Ngagara quartier 7 cyariga kuri Selik ego hama ababebe mwaririmbanye wabakura ku ishuri canke nawe mwikanje oya bari ku ishuri wasanga kera ugitangura secondaire donc wasanga usaga kukunyene kabakobwa beza muba muhuriye mu ishuri muba mugishushe nyene mushuye secondaire wasanga rero hari agakuku ko kwiruka mu bakobwa uba waragendanye ico gihe n'abakobwa bangaye ko bari mwaje
shaje sinari umuntu yakunze kugendera mu bakobwa sanje burya naratinya abakobwa nari umuntu ahoze mugabo sinovuga ko noba naragendanye n'abakobwa benshi wapi. Mbe kuri uyu munsi sinzi umuntu hatubariye ngo aheruka kubona ifoto y'umukunzi wawe nivyo ca? Oya nta mukunzi fise. Yari video yari clip video. Yari video benshi baravuze ati uramaze kubereka benshi umukunzi wawe bimeze gute? Hapo umukunzi ni mama. Kuri uyu munsi ukundanye n'umukobwa ameze gute? Wapi na mukobwa je mfise dukundanye. Iyo birashoboye. Baranya ko yatamahera ni musapoting umuziki wanje no samahera niyo nzoronka umukunzi. Kandi ubu hariho abademu bariko bararondera abantu abastari usanga ari abantu bakunze gukundwa n'abantu benshi ugasanga abakobwa bonyene bariko barakwironderera. None abakobwa baraza kurondera. Nitwokundana ho nyene ukurikirana imiziki wanje. Bera. Wapi je nca nibaza ko uje ukurikira izina ry'iwanje ndiko ndakora. Oya je dukundana wanashima turashobora gukundana utazi n'imiziki yiwanje. Hagati ya je ndumuririmbye epo mwapana wa undi ngo Pechie akakwandikira atakuzi ngo big up zya ndirimbo ikiyawe gaca giha wapi. Abantu nkabo ntidushobora kujara kweli. Mugabo baramaze kwandikira bariko barabisaba. Baratwandikira kubera dukorera ku marezo social turi en public navuga ko turi personnalité publique. Kuri uyu munsi kubivuze ngako atamukunzi ufise haje umuntu avuga ati je naragukunze wo mwishurika. Kubera atamahera mfise uyo muntu yoba afise amahera naca namwemera. Niba shatwa gukundana twese atamahera dufise. None mu rukundo cane abantu mu rukundo barabira. Urukundo rw'ubu araba amahera nibaze baguhenda sinkagwa rundi rwa kera. Kuri uyu munsi we ntushaka kujana umukobwa adafise amahera. Jewe muri uyu mwanya nta mahera mfise sishobora gukundana n'umukobwa nawe nyine adafise amahera nikibaho ico. None ukunze umukobwa kuri uyu munsi amahera agahera kandi wamukunze kubera amahera bizogenda gute? Aheze turi kumwe. Oya aheze turi kumwe oya niyo hera. Oya ndi umu entrepreneur wa mbere akazi. Amahera yazanye mu mwaka umwe twaba tumaze gushika ku maprojet menshi. Ubyumva gute abakobwa bubu bariko bararondera abafise amahera none urashikira neza yuko amahera ariyo yubaka? Oya amahera siyo yubaka mugabo nanye naragize urugo. Urugo rutagira amahera ni zanduru uravye urukundo rw'uko nyene baruhinduye. Sinocanja ngango hama je ndarusigura ukodo yaje mvuga ivyo mbona. Yego. Hama nk'uyo ushaka nk'umukobwa bafise amahera ngaha afise kuri konti amahera ngani? 500 millions. 500 millions kabisa. Nuco nyandikira kuri konti yanje ya Instagram canke Twitter na Facebook. 500 millions kwicundondera Pechie B twibandira. Makuru uyu munsi wo gukunda atamahera afise ari mwiza nyine uraba ati numwana mwiza vraiment ashaka gusohokana nawe akazunda afise amahera mugabo. Oya nico ukundisha. Happy hama tuje. Uvuga yuko uraba ibintu vy'amahera. Oya aca neshereza umwanya wanje w'amaprojet. Hama nk'uyu munsi uravye umukobwa ahavuga ati je shaka yuko tuzoturirimbana gusa mugabo ariko ashaka nitwokundana je n'umuntu akurikirana imiziki n'ikibaho ico. Happy muri ushaka kuzorongora umukobwa ameze gute adakunda kuririmba? Ntakunde kuririmba kandi ntagume kwinjira cyane mu bintu by'imiziki birimo imwe mu nyinshi mbi. Rero mu gihe uzumukunza agomba kwigira Umustar kandi nawe ukeneye kuba Umustar ucumva ko mu nyuma bica bingorana. Kuri jewe mugabo ushaka bajya bakora muri banki abakomera yego abe afise izindi business ziwe nanje nibere mu bindi. Hama utware yuko ushaka kuzosohora indirimbo ziwawe ufite kuzozisohora ajya muri kwezi canke mu ndi mwaka abakunzi bama baguma bakurikirana kuri intoze yawe? Oya nta mwaka wera nsohora indirimbo imwe. Mu kwezi kwa gatandatu ndasohora iyindi kubera uko kwezi kwaheze deja.
nibaza ko muri juin mfise iyindi video nzosohora namaze kuyishutinga ndindire gusa date yindi donc ironke espace kwiye amace nsori yindi mu kwa gatandatu. Aha Pacifique agira ico ushobora gushikiriza abakunzi bariko baratwumviriza unavuge no kuntu indirimbo zawe zihagaze n'umukobwa wavuze ko ushaka n'umukobwa afise 500,000 usangayo rega sinarakubaje usanga unayafise je nta 500 mfise kandi je ndakunda ibintu vy'abastari nanje noja rero biraheze aya nico paso ugomba kwigira umustar w'umukobwa hama hari ikintu tutakubajije ushaka kutubarira oya bwo bari uyuwayi kwe hama hari ikintu ushaka kutubaza kubabaza Choma ikintu nababaza wewe ndabaza ikintu afite umungu musohokana je ntawe mfise ntibigera babemera bako niyo mpamvu naje ngaramwihakanye oya regeregerege niyo mpamvu ngaramwihakanye kuko abantu bambere bihakana abahungu baramwihakanye Janvier nawe ndamutelefone n'umugenzi cawe ujya gusa n'umugenzi wanje reka sinamutelefone umunye reka navyihorera ngorane ngomba ikiganiro nzoca ugifuta. Aha Pacifique turagushimiye cyane kuza twaje uremera turakorana ikiganiro vraiment merci beaucoup turagushimiye hama tunavuga ati courage cyane mu muziki wawe utera imbere n'abantu bari baraturaba bagufashe gupostinga cyangwa se kuguspa sampilize yiwawe ukuntu nyine bimeze usanga hari ibintu vyama bigorana ubushobozi ni bukeya ni byinshi mugabo ivyo byose turagushimiye ko waje tugakorana ikiganiro uyu munsi kandi turashaka yuko ugira ico ushikiriza abantu bose batwumvirije muri uyu mwanya. Babandanye bashigikira umuziki w'u Burundi bashigikire donc na Pechie B Nation muresha Pechie B Nation kuri Twitter, Facebook, YouTube nibaza ko hose bashobora kundonka ego hama big ups cyane gose nabashimiye nanje. Aha abakunzi ba Albi TV arabashimiye natwe turabashimiye mubandanye mugira kakano twama tubasaba iminsi yose ntimwibagire twama tubasaba yuko muja kugira s'abonner cyangwa se canke subscribe mukagira like comment mukagira partage uronse link ucurungikira abandi kugira nabo babashe kuraba ni vyiza yuko muzokwama mubana natwe turabashimiye bye ciao ciao.